Ivyo birori ku rwego rw'igihugu vyabereye mu ntara ya Gitega bitewe iteka n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Denise Nkurunziza. Ibirori bikaba vyaranzwe na defile ndende y'agakura yakozwe n'abakenyezi, kw'isonga hakaba hari imiyabaga y'imyaka 25 ihurirana na yubile y'imyaka 25 iheze, hemejwe umugambi ariwo bita mu rurimi rw'igifaransa Programme d'Action de Beijing ushigikira agateka k'umukenyezi wabayeho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995. Uwo mugambi ukaba ukangurira umukenyezi kugira uruhara mu kurwanya ubukene. Ivyo birori vyahimbajwe ku civugo kigira kiti duhagurukire twese guteza imbere agateka k'umukenyezi, bikaba vyaranzwe kandi n'amajambo yagiye yerekana ko umukenyezi mu Burundi ageze ku ntambwe ishimishije mu buzima butandukanye bw'igihugu, yagiye ashikirizwa uhereye ku ijambo ryashikirijwe na buramatari w'intara ya Gitega urongoye ihuriro ry'abakenyezi, hakurikira ijambo ry'umuhuzabikorwa aserukira ONU mu Burundi, hakaba haherukiye ijambo ry'umushikiranganje w'agateka kazina muntu, imibano n'iterambere ridakumira. Afashe ijambo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yakengurukiye Imana kubona uwo munsi ushitse igihugu kiri amahoro, yongera ashima ko uhuriranye na yubile y'imyaka 25 hasizweho umugambi w'i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa ushigikira ivy'uburenganzira bw'umukenyezi mu kurwanya ubukene, mu kugira uburenganzira bwo kwiga, gufata ingingo n'ibindi. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yaboneyeho no guha impanuro abakenyezi muri rusangi ko mu vyo bakora vyose bokwama baha Imana ikibanza ca mbere. Ubwa mbere bakenyezi barundikazi, Imana yamye ifise ikibanza ca mbere mu gihugu cacu Burundi. Tubisanga no mu civugo Uburundi butanguye Imana umwami Uburundi. Ni naco gituma umukenyezi w'Umurundi kazi akwiye kuzirikana kandi no munsi Imana ifise ikibanza ca mbere mu ibwizwa shingiro ry'igihugu cacu c'u Burundi. Ahantu harakomeye ku Murundi kazi ntuhabanduke. Mwame mubizirikana, mwongere muvyibuka ko Imana yamye imanira mu rugo, mu muryango, ku mukenyezi kuko ari we nkingi y'urugo. Ubugira kabiri, iyerekwa ry'abo dukesha Uburundi Imana duhaye tubamwo uno munsi. Abakenyezi b'abarundi kazi mumenye neza yuko iyerekwa ry'abasoko n'abasokuruza w'igihugu cacu Burundi ari iteka ry'Uburundi n'iteka uzukuruza bacu. Iri ryerekwa rirakomeye, muze kurigenderamwo. Ivyo mukora vyose mpera n'imeruka mubanze murabe inyungu z'abarundi n'abarundi kazi nizihe. Nitujane n'agakuku abandi bafise inyungu zabo barondera kandi bakurikirana. Mwebwe iyo mukora vyose abavuga mu bumvirize mugamwe musha bisi yose ku munzane inyungu z'Uburundi z'abarundi n'abarundi kazi ubwa mbere zirihe. Iteka ry'Uburundi nabuzukuruza mugaca muraba rero iteka inyungu yabuzukuruza bacu tutakihari zirihe. Nizo mubaye bakenyezi b'abanyabwenge nka kwa kundi bamaze imisi babigisha. Ubwa katatu, urugo abakenyezi b'abarundi kazi, urugo niwo mushinge niryo shingiro ry'igihugu. Ikintu cyose kiza gihanamiye urugo murakizibukira. Kandi ibitero ni byinshi cyane, bamwe baza binyegeje inyuma y'ayo mategeko n'agateka kazi na muntu mugabo tugasanga ko barahungabanya ingo. Irugo niwo mushinge no shingiro ry'igihugu, muhabere maso. Ikintu cyose gihungabanije urugo kiba gihungabanije na serugo, kiba gihungabanije na rugo, kiba gihungabanije n'abana ababuzuko n'abuzukuruza. Mube maso, tubwira bumva kandi murafise amatwi murumva, kandi murafise amaso murabona. Urugo umukenyezi rube umwitwarariko y'ibindi vyose. Mwavuze ibibanza ni vyiza bya bice vyose, mugabo ibibanza vyose hamwe vyo gutandukanya n'urugo ntaco vyo bikumariye.
tubibutse ko ivyo birori kabaye n'akaryo ko gutanga impapuro z'iteka kubitanze kurusha abandi mu bijanye n'iterambere cane cane abakenyezi, nayo abakenyezi bo mu ntara ya Gitega bakaba baciye baha igikombe umukuru w'igihugu bongera bamwambika umudari nk'imboneza yagize uruhara rudasanzwe mu iterambere rifatiye ku burenganzira bw'umukenyezi w'umurundikazi. Nayo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza akaba yaronkejwe ikimenyetso c'umukenyezi ahetse umwana. Ico kimenyetso kikaba kiri kikarata y'igihugu, hagati hakaba harimwo Bibiliya nk'umukenyezi yabereye akarorera abandi bakenyezi b'abarundikazi mu bijanye n'agateka k'abakenyezi.